Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike igisata c'umutekano igisata c'amagara y'abantu igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'agateka kazina muntu igisata c'ubutunzi igisata c'inkino igisata c'indero igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Onesme Nduwimana avuga ko Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imihoho ata amaraso arinze guseseka umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani Senaredi Onesme Nduwimana asaba ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye n'abo bafashanya mu kurongora igihugu gutanga imihoho ata amaraso arinze guseseka bitari uko naho urwaruka n'abasirikare bazobiyirukanira kuko igihugu kigeze aho umwansi ashaka ibi nivyo urwo runani rwashikirije nyuma y'umwiherero rwamazemwo iminsi mu runani Senaredi ruhurikiyemwo abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bamenyesha ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze kurengerwa n'ibibazo biri mu gihugu bakaba badashoboye kubitorera umuti kuri bo bavuga ko igihugu camaze guhomba bakerekana ko abarundi bari mu magorwa atagira izina vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gabriel Rufyiri hashikiriza ko ubutara atari bwo bubuze mu Burundi habuze intwaro nziza uwurongoye ishirahamwe Oricome Gabriel Rufyiri avuga ko hatabuze ubutare bwoteza imbere abarundi hari iki kibazo ari intwaro mbi ubukunzi bw'inda kubura intwaro imurikira bose hamwe n'igiturire ari vyo nkomoko y'ubukene buri mu Burundi ibi akaba bishikirije nyuma yaho hatorewe ubutare bwa Casterite mu ntara ya Kirundo inyuma yaho hatorewe ubutare bwa Casterite na Koruta mu ntara ya Kirundo bungana n'amatoni imiliyoni 12 n'ibihumbi amajana 7 abatari bake bavyumvise baranezerewe bibaza ko kumbure ibihe bigiye guhinduka mu Burundi ubwo butare bugateza imbere Uburundi ivyo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yarishimye cane arabivuga aho yavuze ko Burundi bugiye gukira mbere bagafasha n'ibindi bihugu vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Phineas Nigaba hashikiriza ko umushikiranganje w'ubudandaji hamwe n'uwurongoye ikigo BBN bakwiye kubogozwa umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu Phineas Nigaba hasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kubogoza umushikiranganje w'ubudandaji hamwe n'uwurongoye ikigo BBN kuko batashoboye gukora ivyo bajejwe mu kwemerera ikinyobwa Sapporo kudandazwa ku mugaragaro kandi conona amagara y'abantu ibi bikaba biri mu itangazo ry'umugambwe Sahwanya Frodebu inyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangarije ko ikinyobwa Sapporo gisibije amagara y'abantu imbere akagira kasaba ko nimba hoboneka buramatari yiyemera yohaguruka agahagarika ikinyobwa Sapporo mu ntara arongoye baburamatari batari bake baciye bahaguruka barahagarika ico kidandazwa mu ntara barongoye aha twovuga nko mu ntara ya Kirundo mu ntara ya Mwaro mu ntara ya Makamba hamwe n'igisagara ca Bujumbura eka mbere n'uwurongoye ikigo BBN gisuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa nticatevye guhagarika urudandazwa rw'ikinyobwa Sapporo ino nkuru nayo ku buryo burambuye ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe nayo kandi mu buryo burambuye muri ano makuru ndibunagushikiriza agahinda k'umuvyeyi aho avuga ko umwana wiwe bamujanye mu biswi vy'inkona none akaba atakimwubaha ati umwana wanje bamujanye mu biswi vy'inkona none ntakinyubaha
ubu ni ubutumwa twarungikiwe n'umwe mu bavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura aherutse kwimukira muri imwe mu makaritsiye y'igisagara ca Bujumbura. Umwana wiwe yinjijwe mu biswi vy'inkona none yamunaniye ntazi ico ari bukore, yanditse agira ati: "Mwiriwe, nipfuje kubamenyesha ibi, jewe ndafise umwana anteye agahinda kenshi mu mutima. Mfise umwana yiga mu mwaka wa gatandatu kandi mw'ishure arazi ubwenge. Ni umwana afise n'umwete wo gukora ariko mfise ababanyi batanyorohereza namba. Bantwariye umwana mu migambwe ngo mu biswi vy'inkona. Umwana igice ca mbere ntiyacize neza kubera ivyo nyene. Abarezi b'ishure ni kenshi bambarira ko umwana atiga aguma asinzira. None Imana yarantabaye ibice bibiri vya nyuma aravyiga neza aramenya n'amanota meza. None ubu yabisubiyemwo, umwana ataha ijoro sinkivuga ngo yumve umengo sinzi ivyo bamuhaye. Ntitugira n'aho kwitura ngo bagutunganirize ikibazo cawe. Ni ukuri mwebwe mushika kure mudufashe, abana bacu barabishe bikwiye kandi bari abana wabona ko ubundi bogize kazoza keza. Bavyeyi, hoba hariho abandi bafise ingorane nk'izi? Uyu muvyeyi mumuhanuye ko yobigenza gute kugira agarure ikibondo ciwe? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ngo kwica abantu mu Burundi bibandanya kuba akananira abahinga. Ku munsi wa gatatu hari umunyagihugu azwi ku izina rya Hatungimana yagandaguwe n'urwaruka rw'imbonerakure rumubonye yitwariye agatoki kiwe hagakuye mu ndimo iwe hakajanye kukagurishiriza ku kabare. Uwo munyagihugu yari asanzwe aba ku mutumba Gasisye ahantu bita ku Murangara muri komine Matana mu ntara ya Bururi. Imbonerakure zikimukubita amaso zaciye zihamagarana zica zimurengerako n'amahiri ziramukubita gushika yitavye Imana zimwagiriza ko ako gatoki ari ako yivye. Ikibabaje gusumba ni ukubona abanyagihugu bose bo kuri uyu mutumba bazi neza ko yahowe ubusa, ariko bakaba baragize ubwoba bwo gushobora kubishira ahabona kugira ngo abagandaguye uwo munyagihugu bahanwe. Ubu bamwe n'abandi babona ko ari uguhaguruka kw'abanyagihugu kuzoshobora gushiraho ubutungane mu Burundi buzohana abo bose birirwa barakorera amahano abanyagihugu. Ese ayo gusa? Ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido y'ano makuru. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Ndanakwipfuriza kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko kuva ashika ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yazungurutse mu gihugu cose ariko arigisha urwaruka rw'uwo mugambwe harimwo abana. Kugira ngo asuzume neza urwo rwaruka yaciye atanguza ihiganwa Nkurunziza Cup. Iryo higanwa ryabereye i Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Ku bijanye n'uburyo bwakoze uwo mwihwezo ntubigarukako na cane cane ko Uburundi imboneza yamaho yabusigiye abamwita sogokuru buriko buratemba. Ku kibuga c'abantu barenga ibihumbi 25 cuzuye abantu bambaye imipira yanditsweko Nkurunziza Cup. Abantu benshi bambaye ibirato, amabotine, amakora, amakofero, ibirato vy'igisirikare kuri bamwe mu gihe bibujijwe kuvyambara kandi kuko abasirikare n'abapolisi aribo bemererwa kuvyambara mu Burundi nako mu murima wa Edeni. Imiduga amajana yo kwiyunguruza yavuye mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi aho abanyagihugu bahisemwo kuza baragenda n'amaguru bivuye kw'ibura ry'ibitoro. Yunguruje abitavye ivyo birori imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'uwahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu wabaye umugambwe uri ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha y'amahoro no gusubiza hamwe muri myandagaro 2. Abana bategerezwa kuja gukora idefile ya gisirikari i Makamba hafi y'urubibe rwa Tanzania. Inyuma y'ico kibuga kinini mu gihugu nubwo kidakwije amategeko ya FIFA, abantu indiri ntibashoboye kwinjira kubera kubura aho baja. Biragoye cane kwiyumvira amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi yakoreshejwe kuri ico gikorwa.
aha ntituvuze umurwi w'igihugu ca Espagne waje gukina na Aigle Noire FC, umurwi wegukira Fondation Pax Burundi ya Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ibibazo bibiri vyo kwibaza, aya mamiliyaridi vy'ukuri ava hehe? Kubera iki hakoreshejwe ayo mafaranga yose mu gihugu kiremvye? Ubwo vy'ukuri ni kwa gukunda igihugu vyama biririmbwa? Ninde avyungukiramo? Upfa kwiyumvira gusa ko ata bitoro biri mu Burundi. Abanyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ahakoraniye intwaro bategerezwa kuja kukigura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko amamodokari amajana agategerezwa guhurira i Makamba. Ndabaretse muharure, ahubwo murabe igitigiri c'amaritiro akoreshwa. Ayo mabisi yakoresheje yari gushobora gusahiriza ibituro mu bice bitandukanye by'igihugu, akarusho kakaba mu gihugu. Ariko hazoba gukoma amashi n'ijwi rinini ko ivyabereye i Makamba hari ikimenyetso co gukunda igihugu. Aha ntituvuze abantu isinzi baretse gukora ibikorwa vyabo kuva kare mu gitondo co kuwa 29 Ruheshi 2024. Inzara n'inyota vyararonse abo vyica. Iyo Reverien Ndikuriyo haba yaraharuye uburyo bw'ico gikorwa agaca abutangamwo ibitoro kugira ngo bisahirize mu kunguruza abanyagihugu, vyari kuba vyiza kandi bikaduza ibendera. Ikindi naco ni gute hitwa Nkurunziza Cup, ikintu gihuza imirwi ihuriye mu rukino kivandimwe, na cane cane ko umurwi umwe muri iyo ibiri ari uwo mu mahanga. Twiyumvire abo bana bamaze amasaha arenga 10 badafunguye kubera idefire ya gisirikare yo kwibuka imboneza yamaho izina ryiwe ryavuzwe incuro imwe n'uwamusubiriye mu gihe hariko harahimbazwa umunsi wamuhariwe kuwa 8 Ruheshi ku mugwa mukuru wa politike i Gitega, aho uwahoze arongoye abagwanyi yitwa Sogo n'abanywanyi ba CNDD-FDD ku mvo zo kuryoherereza abahutu bazotora aruhukiye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.